umuntu yononekaye ururimi iramubona, umuntu yononekaye ibyiyumviro, umuntu yononekaye amatwi, umuntu yononekaye amaso, Imana iramubona kandi ifise intuntu nk'uyo muntu yowundira nomusubira nkamuhindura nkamuhingura uko nabyifuza, nk'uko umubumvyi nyene kubumba yabona ubupfu bw'icari karabumba akitegereza atiki naho noshishikara kukibandanya nkagitunguko iherezo kizohomba nta nico kizomara. Iyo umuntu afise ubupfu nacaheza amabara. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindese niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Nambe zovuga mwibanga tuzobayitana gute, tutazoba dusangiye ibanga tuzobayitana gute, kwinzambe zovuga mwibanga tuzobayitana gute, tutazoba dusangiye ibanga. Tuzobayitana gute, kwinzambe zovuga mwibanga tuzobayitana gute, tutazoba dusangiye ibanga tuzobayitana gute, kwinzambe zovuga mwibanga tuzobayitana gute, tutazoba dusangiye ibanga. Kwinzambe zovuga mwibanga tuzobayitana gute, tutazoba dusangiye ibanga tuzobayitana gute, kwinzambe zovuga mwibanga tuzobayitana gute, tutazoba dusangiye ibanga. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ururi ibiganza mwese turamukanye, umugisha w'Imana ubane namwe. Yesu umwami nabahezagire. Nanezerewe numvise korali yateye iyo korasi ivuga ngo tuzobayitana gute, kwinzambe zovuga mwibanga, kandi tuzobayitana gute, tuzoba dusangiye ibanga. Abazoba basangiye ibanga inzamba niyavuga nibo bazoyumva. Usome ijambo ry'Imana. Usome ijambo ry'Imana. Haleluya. Usome Yeremiya igice c'18. Yeremiya igice c'18 abayo turi gusoma mirongo mikeya y'ijambo ry'Imana. 18 Yeremiya. Mubanguke kandi mufatane na Yesaya 49. Mubanguke mubanguke. Usome mu izina rya Yesu. Yeremiya yigishwa n'iby'umubumvyi. Ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yeremiya riti, va hasi umanuke uje mu nzu y'umubumvyi, aho niho nzokumvishiriza amajambo yanje. Nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumvyi, nsanga ariko
ikintu yariko arabumba cononekarira mu ntoke z'umubumvyi, nuko yongera kukibumbamwo ikindi ukundi gusha kimeze nk'uko agomba. Maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uyu mubumvyi? Niko Uhoraho abaza. Raba nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumvyi, namwe niko muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu ya Isirayeli. Imana nishimwe. Yari muri Yesaya igice ca 49 n'uyu murongo wa 16. Ehe ngushushanije mu biganza vyanje, inzitiro zawe ndazihoza kw'amaso. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana ariko niyumvira ku rukundo rw'Imana, ingene Imana ikunda umuntu kandi akajimukunda, yamuremye mu ishusho yayo. Nitegereje mbona ingene Yeremiya umuvugishwa n'Imana, Imana iramujana nk'uko yakunda kuvugana nawe, ikiramujana bimujana ku nzu y'umubumvyi, imwereka ingene umubumvyi abumba. Kandi namwe murabizi ingene ababumvyi babumba, sivyo? None murazi intango yabyo byose ingene bigenda, ingene atunganya ibumba, akarivanga n'insibo, niko hanyuma akarikata, akaritunganya neza, aca atangura kurihinga, akarihingira hehe? Mu maboko. Hanyuma rero akaritunganya kurya nyene. Imana iciyitana Yeremiya, imujana ku nzu y'umubumvyi, hanyuma imaze kumujana ngo aritegereza, abona ingene umubumvyi ariko arabumba, maze ngo ico yariko arabumba kimwononekarira mu minwe, mu biganza. Yeremiya ariko aravyitegereza biraba, hanyuma wa mubumvyi aritegereza, arabona neza yuko ikintu cononekaye, aca aragisubiramwo, aragihingura, akigira uko agomba, abona yuko ico kibumbano kizorama. Yeremiya aravyitegereza, hanyuma Imana ishitangura kumubwira, imubarira ku Bisirayeli, iramubwira ngo abantu banje nabo nyene harimwo abononekaye, ariko bonkundira nanje nobahindura. Ntabwo umubumvyi ashobora guhindura ico ariko arabumba cononekaye, akagihindura, akagihingura, akakigira nk'uko agomba, nanje niko abantu banje nobagira. Yesu nashimwe. Nasomye hariya muri Yesaya havuga ngo henda bashushanije mu biganza byanje, kandi inzitiro zanyu ndazihoza kw'amaso. Uyu mubumvyi niwe yamenye ubupfu bw'iki kintu, kuko yakibonesha amaso, kiri mu biganza vyiwe, niwe yakibona. Uko niko Imana itubona. Niyumviriye kw'iterefone, hayabashira ngaha kuri ekra, agashiraho ishusho y'umukenyezi wiwe canke yiwe canke y'umwana wiwe, akigira gutya agashoka haboneka ishusho. Uko niko Imana. Nana ntimubona ko abantu ari benshi? Nta makuru ngo abantu ni benshi. Imana ishusho yawe n'ishusho yanjye naba ibibonera icyarimwe, kuko ni Imana. Ibibonera icyarimwe kuko ni Imana. Muriko muravyumva? Imana yihweje Abisirayeli rero, irabitegereza, ibona harimo abononekaye. Yeremiya umusemerezi wo gusemerera, wo kuvuga no kuboroga n'intuntu, ikiramubwira iti ngo ndakujane ndakwereke ku nzu y'umubumvyi. Aragenda atazi ikimujana, niyo yaca abona iyo muntu rero. Kandi ubupfu Yeremiya ntabwo yabona. Abakozi b'Imana turi imbere y'ishengero, ubupfu bw'ishengero ntabwo tubona.
ariko Imana yo irabubona. Umuntu yononekaye ururimi iramubona, umuntu yononekaye ibyiyumviro, umuntu yononekaye amatwi, umuntu yononekaye amaso, Imana iramubona. Kandi ifise intuntu nk'uyo muntu yonkundira nomusubira, nkamuhingura uko nabyifuza, nk'uko umubumvyi nyene kubumba yabona ubupfu bwicarika arabumba akitegereza atiki naho noshishikara kukibandanya ntagitunguku iherezo kizohomba nta nico kizomara. Iyo umuntu afise ubupfu nacahezamwo amara. None rero nk'uko umubumvyi ibumba riri mu biganza ngo niko n'Imana, murako muravyumva, bari mu biganza vyayo kandi irababona, ibihweje irababona. Yesu nadutabare kandi irabibona. Ikibumbano ntikivuga, ariko nyene kukibumba niwe yabibonye. Ariko twebwe dutandukanye n'ibibumbano, sivyo? Dutandukanye n'ibibumbano kuko turiyumvira, tukibaza, tukabona aho twavyononeye. Turangirize muri Luka, turangirize mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 15 mujeyo. Tuzobayitana gute kw'inzambi nzovuga mw'ibanga, tuzobayitana gute tutazoba dusangiye ibanga, tuzobayitana gute kw'inzambi nzovuga mw'ibanga, tuzobayitana gute tutazoba dusangiye ibanga. Umurongo wa 11, umugani w'umwana w'icangazi. Kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data, mu mugabane w'ibintu notwaye abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize umuhererezi akoranya ibintu byiwe byose, aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo yayisha ibintu byiwe ubuhumbu, abimaze byose ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zirya, ntihagira umunutsa. Yisubiyemo 17 yemwe, yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire ni data, nacumuye kuri yo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Fuma ungira umucangero umwe, ungira umugurano wawe. Ava hasi aja kwa se amubona kiri kure, amutera akagongwe, arirukanga, amugwa mw'izosi, aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuri yo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune irutiza izindi, muyimwambike,
mumwambike n'impeta urutoke n'ingweto mu birenge n'ayandi majambo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nariko ndavuga iki? Nariko ndavuga kuri iri jambo, ingene uyu mubumvyi icari mu minwe yiwe, ingene cononekariye mu biganza vyiwe. Iki nticavuga, ariko wenyene niwe yakibonera. Amaze kukibonera aravuga ati iki kintu kimfitiye ikimazi, nkwiriye kugisubiramwo, ubupfu nicobugumana. Aragihingura. Rero nariko ndavuga ni mu bantu mw'ishengero Imana yitegereje, irabona abantu bafise ubupfu. Navuze n'umukozi w'Imana, twebwe duhagaze imbere y'ishengero ntidushobora kubona abafise ubupfu. Imana nidufashe, Yesu nadufashe. Mwese irabazi, muntu wese iramuzi, kandi n'umuntu ariyizi. Nico gituma uyu mwana tubona yiyumviriye ngo yisubiramwo, aravuga ati jewe ibyo nakoze si byiza, subire kwa data, nje bugufi, mvuge nti naraceko, narakubabaje, sigikwiriye kwita umwana ungira umwe mu bacangero gusa. Niyo migabo yagize kandi atakora yishitse, sakimubona arayishurirwa mu mutima ku mwana yahindutse, ataravuga na kimwe, ngo ava hasi ariruka. Amubonye amutera akagongwe, ariruka amugwako, aramugumbira, ararira. Hanyuma umwana atatangura kwatura, amarira atabanyamarira. Ati haca hamagara abashumba ati nyarukana, rondera impure nziza, nyarutsa mwambike n'ibirato mwambike. Yari yarafutanye, yari yarahabye, arahabutse, none mwambike, mugire zana na ya mpeta, mubagire, muterekere. Uko niko bimereye umuntu yisubiyemo, abumvise aya majambo mukayagira. Imana nibahe. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda.